Reka subire ndabaye ikaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabahaye mwiriwe, abandi ndabahaye mwaramutse bivanye naho muherereye. Ari nitekana munezero ntangere byusura kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudende Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero nkengurukire mwese dukurikira muri mu micungararo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi, abadukurikira bari mu bwibanyi ndetse n'abari mu makungu yakora mwese ndabahaye ikaze mu makuru yacu iyo kuri isaha. Akaba ari amakuru rero na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira mu Rumonge, ikiziga kitaramenyekana catowe ku mutumba Mwange, abanyagihugu basaba ko umutekano utsimbatazwa. Ivyo mukanya turaza kubigaruka ko ku buryo bw'idonido tubandanye nabyo tubibashikiriza. Naho abashingwa manza ngo bakwiye kuza baravunira akagohe indongozi mu ngingo zimwe ko zifatwa ku munwa zitandukanye nico amategeko abivuga. Iyo nayo turaza kubibashikiriza mukanya ku buryo bw'idonido. Naho burungaho kwishure ryisumbuye rya Nyabigina hadutse umuriro, ibitari bike bikaba vyononekaye. Iyo nkuru nayo mukanya ni ku buryo bw'idonido turagaruka tubibashikiriza. Tuza kunyarukira mu yandi makuru kandi aho abigisha 100 bariko barakurikirana imigwi imigwi 100 yigisha ubutangakori mu mashure barahawe inyigisho. Naho mu Burundi ubutare ngo bubandanya gutorwa mu mihingo itandukanye igize igihugu cyo Burundi, akora ubungubu ngo yoba yanatowe muri komine Mugere nk'uko amakuru dukura ku rubuga abishikiriza. Reka mbanze ndabibutse mu byonde suivre partage ndetse na sabone kugira ngo tubandanye kubana amakuru n'ibiganiro bya misi yose tuba turiko turabashikiriza kuri mbonesha kuri yanyu mukunda cyane Imwe Rudende ya Isange TV. Kaze rero mu makuru yacu ku buryo bw'idonido tugiye guhera kubiriko biravugwa mu Rumonge, aho rero habandanya kugaragara ibiziga byacimbaguwe amajosi, ibindi byapfuye kandi byabohewe amaboko mu mugongo. Rumonge rero ikiziga kitaramenyekana catowe ku mutumba Mwange, abanyagihugu bakaba basaba ko umutekano wotsimbatazwa. Rumonge kwa 10 Gitugutu uyu mwaka, ikiziga c'umugabo akiri muto atazwi umwidondoro caratowe mu gitondo cyo kuri uyu wa kane rya 10 Gitugutu uyu mwaka ku mutumba Mwange muri zone Kizuka ya komine Rumonge mu ntara ya Burunga mu manuko bw'igihugu cyacu cyo Burundi. Ubwo mukuru w'umutumba Mwange na beshi mu babibonye biboneka ko uwo mugabo ngo yishwe n'inkozi z'ikibi. Uwo mugabo kandi ngo yoba yiciwe mu kiyaya c'uruzi Dama imbere yo gutabwa mu muferege ujabukana amazi uyacishije munsi y'ibarabara. Amaboko y'uwo muhisi yari aboshe n'umugozi aboheye mu mugongo, bigashimangira ko bwoba ari ubukozi bw'ikibi bwakozwe. Gushika ubu nta numwe mu bikekwa arahagarikwa. Inyamiramabi mu gipolisi yahashitse kuraba ivyabaye ku bw'ipolisi cyo mu Rumonge, ikiziga caciye kirungikwa mu buruhukiro bw'ibitaro byo mu Rumonge. Amatohoza yatanguye kugira ngo abakoze ubwo bugibisha nabo bamenyekane ndetse barengutswe imbere y'ubutungane. Icuka c'umutekano muke giteye amakenga mu banyagihugu ngaha mu Rumonge. Iryo bara kandi ryabaye mu gihe komine Rumonge hibonekezamwo urukurikirane rw'amabi ateye amakenga. Mu kiringo kidashika iminsi 2 gusa kuwa kabiri wa 7 Gitugutu uyu mwaka, ikiziga giciye umutwe c'umwigeme w'imyaka ishika 20 cari catowe ku mutumba Mutambara aho nyene muri komine ya Rumonge. Ibiziga 2 bitowe mu kiringo kidashika amasaha 48 gusa. Umutekano muri ako karere k'intara ya Burunga urateye amakenga. Abanyagihugu bo mu Rumonge ndetse nabo ku mutumba wa Mwange ndetse na Mutambara baratabaza indongozi bakanasaba ko botsimbatazwa
hotsimbatazwa umutekano ndetse n'amatohoza yimbitse akaba kugira ngo abakora ubwo bwicanyi nabo bamenyekane ndetse bashengezwe imbere y'ubutungane. Intara yo mu karere ahangaha mu Rumonge rero mu ntara ya Burunga abandanya humvikana itorwa ry'ibiziga bitandukanye nk'uko ivyegeranyo vyama vyakozwe bibishikiriza. Naho abashingwa manza bakwiye kuza baravunira akagohe indongozi mu ngingo zimwe zimwe zifatwa ku munwa zitandukanye ngo nico amategeko aba abivuga ko ngo hari ibintu byagiye byibonekeza mu misi irenganye aho wasanga n'abakuru b'imitumba bagenda bafata ingingo zinyuranye n'ico amategeko avuga. Umwigisha wa kaminuza Pacifique Niyonizigiye asaba abashingwa manza ngo kuza barafasha indongozi kugira ngo itegeko ribe ari ryo rikora mu gihe caryo. Ibi rero bikaba byashikirijwe mu birori byo kwinjira umwaka w'ubutungane wa 2025-2026 byatunganirijwe n'inzego z'abashingwa manza urwego rw'Igitega n'urw'Ibujumbura. Igitega rero haba ari kuri uyu wa 10 Gitugutu uyu mwaka ku civugo umushingwa manza w'umurundi mu gikorwa cyo gutsimbataza intwaro ishingiye ku mategeko n'ubutungane bwizewe na bose. Kubw'uyu mwigisha kandi wa kaminuza y'u Burundi umuhinga akongera kandi akaba umushingwa manza ingingo ivuga ko umukenyezi atoja mu kabare ngo hejuru y'isaha 2 z'ijoro ari kumwe n'umutware utari umugabo wiwe ngo kutandika umwana yavutse ariko se atazwi ivyo ngo kutakira umukenyezi agiye kwibaruka mu gihe wamuteye inda atazwi ngo ibi byose byerekana ko ari agaheza mwikurikizwa ry'amategeko y'agateka ka muntu ngaha mu Burundi nk'uko uyu mwigisha yabandanije abishikiriza. Naho tunyarukiye Burunga kandi ku ishure ryisumbuye rya Nyabigina hadutse umuriro ibitabire bike bikaba vyononekaye. Umuriro wadutse mu gitondo cyo kuri uyu wa 11 Gitugutu uyu mwaka mu nyubakwa y'uburaro bw'iryo shure iri mu mutumba Nyabigina muri komine ya Makamba. Abanyeshuri biga kuri iryo shure bavuga kandi ko ataco bashoboye kokora kuko ivyabo byose bigizwe ahanini n'ivyamarwa amakaye n'ibindi bikoresho byose byari muri iyo nyubakwa. Bakaba kandi basigaranye ivyo bari bafise mu ishure gusa. Abanyeshuri kandi basaba ko bogarukirwa vuba kuko ngo batabona uko bagiye kubandanya ivyigwa. Nahayo Alexandre Halongoye uburaro bw'iryo shuri avuga ko hahiye imatera 60, ibitanda 30 ndetse n'ibikoresho byose byariyo. Asaba kandi ubufasha bwihuta kubera ko atagikoresho na kimwe basigaranye. Umuriro kandi ngo ntibaramenya icawuteye ariko kandi akamenyesha ko ubuhinga bwa kera bw'umuyaga nkuba arico ngo bikeka ko vyoba byavuye ko. Iyo inyubako kandi yararamwo abanyeshure 108 nk'uko bishikirizwa n'uwo muyobozi Nahayo Alexandre Longoye iryo shure. Naho abigisha 100 bakurikira imigwi 100 yigisha ubutangakori mu mashure barahawe inyigisho. Abo bigisha 100 bava mu mashure bafatiro 100 ari mu Burundi bwose bafasha bagakurikirana kandi bakigisha imigwi y'abanyeshuri bagenzi b'ubutangakori Club des élèves amis de Fisque. Inyigisho zafatiye ahanini gutanga fagitire ziciye mu cuma ca OBR facturation électronique. Akaba kandi araka akamaro ngo gutanga amakori n'amatagisi uko amakori yatangwa hisunzwe ivyo umudandaza adandaza ndetse n'izindi nyigisho zishimangira ubumenyi kuvyerekeye amakori ndetse n'amatagisi. Sitani Ngendakumana umuvugizi wa OBR akaba ashikiriza iyo migwi y'abanyeshuri ko ari amatuta meza yo kwigisha kuva hasi indero nziza n'umuco wo gutanga amakori n'amatagisi. Yagize ati abakora mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu bava mu banyeshuri.
nibakorana uwo muco mwiza wo gutanga amakori n'amatagisi bakabyigisha abandi, nta nkeka ko umuco n'ingendo yo gutanga amakori bizokwira hose. Yongeye kandi agira ati abaguzi bose bahamagarirwa gusaba fagitire ziciye mu cuma OBR igihe cyose baguze ikidandazwa. Abadandaza nabo kandi ngo bakaba basabwa kwama bitwararika gutanga izo fagitire kandi atamanyanga yo kugabanya ibitigiri by'ibyaguzwe canke ibiciro vyavyo. Naho mu yandi makuru nuko mu Burundi ubutare bubandanya gutorwa mu mihingo itandukanye igize igihugu cyacu Burundi. Kuri ubu rero bukaba bwagaragaye no muri komine Mugere nk'uko amakuru abishikiriza. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba yishikiye kwirabira ahatowe ubutare bw'Akabuyenge ku gacimbiri Migera mutumba wa muri komine ya Mugera intara ya Bujumbura. Ahatowe ubutare bw'Akabuyenge butandukanye bwitwa lithium, filoni ndetse na monisti n'ubundi butandukanye. Inyuma yo kugendera ahatowe ubwo butare bw'Akabuyenge très rare, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yaciye agendera ariko harubakwa ubwato uzotwara ibidandazwa n'abantu. Ubwo bwato kandi ngo buriko burubakwa n'ishirahamwe Musumba Carjo y'umugwizatunga François Uwiragiye François Batazira Mayondori. Ubundi bwato buriko burubakwa kandi ngo nubwo umugwizatunga wo mu gihugu kibanyisha Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo Paulin Thumba. Ubwo bukazotwara imizigo ngaho buzokwikorera amatoni 1,500 nk'uko abo twaganiriye bo ngaho babandanya babidushikiriza. Mwese rero mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cy'u Burundi, mubandanye mukurikira amakuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri munesha kuri yanyu mukora cyane muri Isange TV chaîne bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka rero tubandanize n'ubundi n'ayandi makuru kubiriko bilavugwa mu bindi bisata bitandukanye, na cane nyine tubandanye tubashikiriza amakuru abari karavugwa ijya nino nayo tubashikirize ku buryo bw'idonido. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ati mwarabonye ko natanguye gushora ubutare, hari abazi burya ngo narahejeje, erega baguma bahimba n'ubu ntibasiba, mu misi inzohora ubuzimvye kurusha. Ivyo byashikirijwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye afatiye ngo ku butare buriko bwimbwa n'urwaruka. Hari kandi kuri uyu wa gatanu mu Gitaza muri komine Muhuta intara ya Bujumbura aho ariko arashikiriza musanteri w'iyo komine. Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi avuga ko igihugu gikura amahera mu bikorwa by'abene gihugu. Ati ugiye ukimba irya très rare igihugu kiraguhemba, kandi igihugu gishoye ayo mahera ni ay'igihugu, niyo aja gukora vya bintu byose by'ibikorwa by'iterambere ry'igihugu. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kandi akaba ahamagarira urwaruka rwo rufise inguvu ngo kugira aho rubonye ubutare ruce rubabwira. Ati peyaje iza kubapanga neza muri koperative muce mwimba, hanyuma muhembwe, igihugu naco gishore ya mahera mva makungu azoca aboneka mu gihugu. Yongera ko ati mwarabonye ko natanguye gushora ubutare, hari abazi burya ngo narahejeje, erega baguma bimba n'ubu ntibasiba, mu misi nzoshora ubuzimvye kurusha abantu bavuga ngo Uburundi burakenye, ndabe iyo bukeneye. Dukure amaboko mu mpuzu gusa, dusorome uwo murima weze hama ubushore muzobana itunga riza, nta muntu atunga ku munsi umwe, n'ibindi bihugu bamaze imyaka myinshi bataratunga, mugabo ubufata urugendo
natwe turi ku rugendo mugabo tutagira indongozi z'ukuri urwo rugendo ruca ruba ipfa gusa. Na Faustin Ndikumana harongoye ishyirahamwe Parsene rihamagarira abantu guhindura ingendo. Umwihezo yagize yisunze ko umukuru w'igihugu aherutse gutangaza ku mugaragaro ibyo gushora ubutare hanze y'igihugu, abona ko igikomeye ari uko ngo amahera azogurwa ubwo butare yomenyekana kandi akongera agashikanwa yose mu kigega ca leta. Agira ati hagiye haravugwa amashirahamwe menshi agiye kwimba ubutare, hagiye haravugwa kandi abantu benshi ahantu henshi hatowe ubutare, ariko n'ubu turacazimangirika, hagaca haza n'ibindi ngo vy'urwaruka ngo rugiye gucukura ubutare. Ibi ni bimwe vyitwa exploitation artisanale, iyi nayo ikorwa rimwe na rimwe itisunze amategeko canke ugasanga ubuhinga buriko burakoramwo ntibushemeye. Amera nk'uwerekana amakenga mu tubazo Faustin Ndikumana ati urwo rwaruka rwoba rufise ubuhinga bukwiye bwo gucukura ubutare ngo bugashoka neza. Ni ayo mashirahamwe y'urwaruka agira ashora ubutare canke ni leta? Ico gisata ca leta kigira kibushore ni ikihe? Si ukuza ngo ubutare burashotse, ahubwo igihambaye ni ukumenya amafaranga mva makungu yavuyemwo ko yashitse mu kigega ca leta, leta ikavuga ivyo agiye gukora bikura Uburundi mu ngorane. Faustin Ndikumana akamenyesha kandi ko igisata c'ubutare kugira ngo kimere neza ari uko amategeko abigenga yokurikizwa. Hakenewe ko hamenyekana ubutare buhari neza, ari abahinga babwerekanye, atari ukuza turaza ngo ubu butare tubutoye abadukoranije barabuduhishije, hakabaho inzego ziburaba kandi zikorana neza atakwinubana canke guhezanyayo kandi zifise ububasha bukwiye. Ikindi ngo ni ukumenya ingene abantu baje mu vy'ubutare bahayana bigakorerwa mu muco hamwe ndetse no kurwanya igiturire ciraye mu nzego nka zose za leta. Rero Faustin Ndikumana akaba yabishikirije mu ruganda rwo kuhanahana ivyiyumviro rutunganwa n'ishirahamwe Parseme arongoye. Reka nshimire mwese mwari kumwe dukurikira amakuru n'ibiganiro tweko tubashikiriza amakuru yacu y'aka kanya, tuba tuyasozera ngaha, turaza gusubira amakuru araza kuba agezweko.